mugira mwumvirize ikiganiro ca Litirijiya. Ikiganiro ca Litirijiya ni ikiganiro kiduha umuco mu kwemera duhimbaza ariko kubandanirizwamwo igikorwa c'icungurwa ryacu. Ndasubiye kuramutsa mwebwe mwese muriko murumviriza mukurikirana ikiganiro ca kuri Radio Maria Burundi ishuje Imana iwacu ishuje Imana iwanyu. Ndahaye ikaze ku buryo bwiharije abakunzi b'ikiganiro ca Litirijiya. Uyu ni wa mwanya wacu, mwegere hafi kugira ngo mwivomere ivyisa vy'Imana. Uno munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumire Furera Evariste Harerimana. Ndabaramukije Furera. Amahoro neza, nazenda baramukije nongera ndamutsa abaduteza amatwi kuri isamirizi w'umuvyeyi. Kaze kuri no samirizi. Rero akabaja kutuganirira ku bijanye n'igisabisho mu buzima bw'uwa Kristo. Akatuganira cane igisabisho c'amazaburi. Nkuko rero bisanzwe bigenda, umutumire arabanza aduha inyigisho iheze muraza kuronka akanya ko gushikiriza ibibazo vyanyu. Kuri mikro mukaba muri kumwe na mama Generose Nibogora, ayo muhinga bw'ivyuma akaba ari Ihene. Twese rero turabaye ikaze. Rero Furera niwe ndarandira, turabaye ikaze ngo mudufundurire agakemanyi mwaje mudutekereye mwazaniye igihugu c'Imana. Ijambo ni rwanyu Furera. Murakoze cane. Aho nza gushimikira mwamaze kuhavuga ni igisabisho mu buzima bw'uwa Kristo. Mu kiganiro naheruka kubashikiriza catubwira igisabisho mu buzima bw'uwa Kristo, nashimikiye kuri bimwe mu bituma duhurumbira gusenga Imana. Navyo ivyo nashimikiye ko nibi: igituma duhurumbira gusenga Imana, naravuze ko ari kubera Imana irengeye vyose. Nico gituma umuntu yama ariko arayirondera. Niyo yabeshejeho ibiriho vyose, vyaba ibiboneka n'ibitaboneka, vyose niyo yabiremye. Imana se w'umukama wacu Yezu Kristo niyo yaduteye iteka ntangere rirengeye ibindi biremwa vyose. Turahamagariwe rero kuyikengurukira no kuyisenga. Twebwe abantu naho twikuye ku Mana kubera igicumuro, agashusho kayo yaturemanye ntikazimanganye. Turazi ko itigeze iduheba. Kubera iyo mvo rero turaheza tukayisenga. Turayisenga kandi kuko dutegera ko ari yiduha ubuzima, niyo itubeshejeho. Imana yo nyene ubwayo niyo itumenyesha ubuntu bwayo. Turaheza rero tukayisenga dukenguruka ubwo buntu bwayo ntangere. Imana kandi iratubuza kuyibangikanya, kuyitiranya n'ibigirwamana, kuyibangikanya n'ibigirwamana. Ikadutumirira kuyisenga yonsa no kuyikunda kuruta vyose. Nta kuyisumbisha rero ivyo yaremye. Duhamagariwe kuba ariyo twitura, kuba ariyo dusenga, kuko niyo muremyi isumba vyose, isumba ivyo yaremye vyose. Nta kuyirutisha rero ivyo yaremye. Ngivyo ivyo nashimikiye ko bidutuma bikadukaburira guhurumbira gusenga Imana. Mu nkundire rero uyu munsi naho mbandanye ndabaganirira ku gisabisho c'amazaburi. Muri iki gisabisho c'amazaburi
turaza kubona utubazo tutari duke umuntu yibaza kandi akeneye kinyisho. Muri iki kiganiro rero nshimikira ku mazaburi, ngerageza kwishura kuri utwo tubazo twama turiko turibaza twerekeye iki gisabisho c'amazaburi. Akabazo ka mbere mperako naka kabazo, mbega amazaburi ni iki? Tangura kurabira hamwe amazaburi carico. Amazaburi ni iki? Ubwa kabiri, amazaburi atumariye iki? Ubwa gatatu, mbega mu gihe cacu turacakeneye gusenga amazaburi? Hariho abibaza nk'uko ayo karaya kera umunsi arakenewe. Ubwa kane, mbega amazaburi coba ari igisabisho c'abakristu canke n'ic'abayuda? Ubwa gatanu, turabona yuko harimwo amazaburi y'imivumo. Nk'izaburi ya 55 tuhasangamo amajambo yo kuvumana, zaburi ya 59, izaburi ya 39, zaburi ya 79, zaburi y'ijana n'icenda, izaburi y'ijana na 37. Mbega none ayo mazaburi arimwo imivumo twoyasenga? Mbega hoho ni ijambo ry'Imana? Akabazo kagira gatandatu, mbega igitabo c'amazaburi kigizwe n'amazaburi angahe? Akabazo k'indwi, ico gitabo c'amazaburi turashobora kukigabura nk'uko Musa yanditse ibitabo 5. None twobigabura gute? Akabazo k'umunani, mbega amazaburi bayitirira nde? Canke bayitirira bande? Akabazo k'icenda, abakristu benshi baravuga amashemezo. None umaze kwihweza mubona amazaburi ari mu mice ingahe? Tuzoraba kungena amazaburi agabuye imice arimwo. Akabazo k'icumi, ariko nahereze ko mu kwibaza, mbega amazaburi yoba avuga Kristu? Ko tuzi Bibiliya yose ivuga Kristu. Nivyo bibazo ngiye kwisunga muri iki kiganiro, naho ntabitangira inyishu vyose uyu munsi. Muri iki kiganiro c'uyu munsi nzokongera mbandanye ntanga inyishu kuri ibi bibazo. Ubwa mbere, amazaburi ni iki? Novuga nti amazaburi ni ijwi ry'umuntu. Ni ijwi ry'umuntu atabaza. Twumva nk'amajambo yo mu mazaburi avuga ngo, ndakoma karuru n'imihogo igafatana, ndimwibenga nyabarega umukuba wantwaye. Nkamuca mwumva yuko ari umuntu ariko aratabaza. Ni ijwi ry'umuntu aboroga. Amazaburi dusanga harimwo kuboroga, ngo yo ndakenyutse. Ni ijwi ry'umuntu yicuza ku vyo yakoze. Vyo yakoze bibi, agasubira kwicuza ico yabikorera. Amwumva ko hari nk'amazaburi usanga turiko turavuga yuko tumaramazwa n'akabi twakoze. Turamaramazwa n'akabi twakoze. Yamara turaje mu nyonga zawe, wewe kigongwe kidakama. Ni ijwi ry'umuntu atekewe n'ubwoba,
umuntu atekewe n'ubwoba abuze yacira n'ayamira, agatangura kuvuga ati ndatinya kugwa mu muriro mana, fasha mpebi nabi. Ndatinya kugwa mu muriro, mfasha mpebi nabi. Uwo n'umuntu atekewe n'ubwoba. Ijwi ry'umuntu asaba ikigongwe. Ngirira ikigongwe Mukama kuko nagucumuyeko. N'ijwi ry'umuntu ajigirijwe atakambira Imana. Mukama Mana y'ubukiriro bwanje, Mukama Mana y'ubukiriro bwanje, ku mutaga ndagutabaza, mwijoro nkaguma imbere yawe. Muca mwumva ko iryo jwi ari ijwi ry'umuntu ajigirijwe ariko aratakambira Imana. N'ijwi ry'umuntu anezerewe akikora mu gahoga akabyina. Karorero, numva kamwemwe kansaza umutima Mana yanje. N'ijwi ry'umuntu akengurukira Imana. Akengurukira Imana kuvyo yaremye, kuvyo yamugiriye, eka akengurukira Imana kuri ibi na biriya abona canke vyamushikiye vyiza. Akarorero, ewe Mana waremye vyose, uri Imana yo gushimagiza. N'ayandi majwi y'abantu bari mu bihe bitandukanye, sino bivuga ngo ndabiheze, ariko gikuru nuko twumvise yuko ubwa mbere izaburi n'ijwi ry'umuntu ari mu bihe bitandukanye. Ayo majwi rero atwerekeza ku Mukama, tuyasanga mu mazaburi, tukayaherezwa nk'ijambo ry'Imana. Turayakira tukayaherezwa, tuyashikirizwa nk'ijambo ry'Imana. Aratwigisha ko no mu bihe bihambaye by'ubuzima bwacu Imana yama iri kumwe natwe, ikadufasha gusemerera mbere ku bwacu, ikatwigisha ko ugukenguruka, ukuninahaza canke ugutongana byose bishobora kuba ibisabisho. Mugabo mu gihe ari ivy'ukuri bigatomora ivyo vyose vyadushikiye. Ubwa kabiri, amazaburi ni imvugo. Ubwa mbere twumvise ko ari ijwi, ubwa kabiri amazaburi ni imvugo. Imvugo dusanga mu mazaburi ziri kubiri. Hariho imvugo yo kumenyesha inkuru, n'imvugo yerekeye imigenderanire y'abantu. Ubwo buryo bubiri dusanga mu mazaburi, mu mvugo y'amazaburi. Hariho ayo kumenyesha inkuru, hariho imvugo yo kumenyesha inkuru, hakaba n'imvugo y'imigenderanire y'abantu. Kugira tubitegere neza, nobaha akarorero. Mfatire ku karorero k'abamenyereye gusinziriza abana. Kenshi umuvyeyi mu gusinziriza umwana ashobora kumuryama haruhande. Umwana amaze gusinzira, umuvyeyi aramuva impande akagenda kubandanya ibikorwa vyiwe. Umwana yikanguye agasanga ari wenyene, arashobora gukoresha imvugo yo kugira yumve aho nyina wiwe ari. Imvugo ashobora gukoresha, ashobora kuvuga ati, mawe ndanyotewe. Iryo ryungane rivuga iki? Shobora kuba ari iryo kumenyesha inkuru. Muri ico gihe riza kuba iryo kumenyesha inkuru mu gihe vy'ukuri uyo mwana anyotewe.
nukuvuga ko ayo majambo ndanyotewe, iryo jambo ndanyotewe risigura neza ibiriko biraba. Navyo si bindi ni inyota y'uwo mwana. Umwana aranyotewe. Nyina wiwe aravyumvise, nawe akaca amwishura akurikije iyo mvugo nyene. Ashobora kumubwira ngo nuvyuke rero uzunwa amazi. Umwana avyumvise, yumvise iryo jwi rya nyina wiwe, agaca ategera yuko nyina atari kure. Umwana akaca aguma yiryamiye, kuko ico yarakeneye ntiyari inyota yari inyota ya nyina wiwe, ntiyari inyota y'amazi. Nta nyota y'amazi yari afise, ahubwo n'imvugo yakoresheje kugira yumve nyina wiwe hari. Iyo mvugo rero uyo mwana yakoresheje ni imvugo y'imigenderanire, ni imvugo y'ubunwanyi, ntitomora ico ivuga. Mbere muri ico gihe umwana ko yumvise ko nyina ari hafi yiwe, aca asubira kwisinzirira, kuko arumvise yuko nyina atari kure. Muri ico gihe ndanyotewe risigura nyotewe wewe mama ngumbe hafi. Ariko mu mvugo yo kumenyesha inkuru, amajambo avuga ico asigura. Avuze ati ndanyotewe, nukuvuga ko bisigura inyota afise, na inyishu nyina yayitanze nivyukunwa amazi. Umwanditsi w'amazaburi iyo yita Imana ikinja, kinja ryanje, kinja ryawe, canke ngo Imana n'igisagara ciwe, Imana niyo gisagara canje, abashaka kwerekana imigenderanire canke ubunwanyi afitaniye nayo. Uko gutandukanya izo mvugo zibiri kurahambaye kugira ngo umuntu ashobore gukoresha amazaburi mu gusenga, kuko amazaburi ahagaze cane cane ku migenderanire n'ubunwanyi aho kuba ayo kumenyesha inkuru gusa. Ego niko amazaburi arashobora no kutumenyesha ibintu bimwe bimwe, ariko ashaka kutwinziza ubwa mbere na mbere mu bunwanyi nyabwo hamwe n'Imana yacu. Ngico ico amazaburi arondera kudushikanako, kutwinziza mu bunwanyi n'Imana yacu. Imvugo yo kumenyesha amakuru niko ishikirizwa ubwenge bwacu, mugabo kenshi na kenshi ntacihindura muri twebwe. Umwana anyotewe, nyina wiwe ntibimubabaza kuko amazi ariho. Cyo gituma mwishuye ati vyuka unywa amazi. Imvugo y'imigenderanire yose uko iraduhindura. Ndanyotewe, iryo jambo uwo mwana avuze rihamagarira umuvyeyi wiwe, uwo nyina wiwe, kubuza iruhande yiwe, kumenya ko ari hafi yiwe. Nawe agaca aheba ivyo yariko arakora mu gihe yategereye ico uwo mwana yipfuza, ko atari iyo nyota y'amazi, anyotewe we uwo muvyeyi wiwe. Muri ico gihe aca aheba ico yariko arakora, akava muri ca kibanza yarimwo, n'igikorwa akagiheba, agahaguruka akaza iruhande y'uwo mwana, akagaruka kuryama iruhande ya wa mwana, kugira ngo bibaye ngombwa asubire asinzire. Igihe rero twuguruye igitabo c'amazaburi, eka mbere Bibiliya yose, nukwama twitwararika ko imvugo dusangamwo atari yo kumenyesha amakuru, ahubwo
ari iyo kutwereka imigenderanire n'ubunywanyi twogiriranira n'Imana. Hariho ingereranyo y'amajambo menshi tutotorera inyishu, tutonategera dukoresheje ubuhinga bw'abantu n'ubwenge bwacu gusa, ariko tukayategera tuyafashe nk'ijwi ritwakura. Mu gihe twumvise yuko ayo majambo, iyo mvugo sanga muri Bibiliya ari ijwi ritwakura, aho niho duheza tukayategera. Ivyo rero tuzobisanga kenshi muri iki gitabo ca Bibiliya. Akarorero kari hafi: Imana n'urutare. Ni wewe rutare rwanje, Imana yanje. Imana n'urutare bisigura iki? Imana n'urutare umuntu ashobora gutsitarako iyo atagubashe canke iyo yasamaye. Imana n'urutare kandi umuntu ashobora kwishimikiza mu bwitonzi ntangere kugira ngo ntagwe. Turatwumva rero yuko mu gitabo ca Bibiliya no mu mazaburi cane cane tugenda turasangamwo imvugo ngereranyo, ariko iyo mvugo ikaduhamagarira kunywana by'ukuri n'Imana yacu. Amazaburi atumariye iki? Kabazo ka kabiri tugira turondera inyishu yako. Amazaburi adufasha gutegera ingene bene Isirayeli basenga. Bwa mbere amazaburi adufasha gutegera ingene bene Isirayeli basenga, gutegera ivyabashikiye, ivyo biboneye, ivyerekeye Imana yabo, ivyerekeye ikibanza cabo mu bindi bihugu, bafatwa gute n'abandi bo mu bindi bihugu. Ivyo vyose bene Isirayeli bavyerekaniye mu gisabisho cabo, nkako amazaburi yose yitwa ibisabisho. Amazaburi yose uko yakabaye yitwa ibisabisho. Nibisabisho kuko ni nyishu umuntu yihera Imana yama imuhamagara ahari hose n'uko ari kose. Mu by'ukuri none amazaburi ni igisabisho cacu. Nakandi kabazo tugomba twiyishure. By'ukuri amazaburi ni igisabisho cacu, nayo mu gihe cacu turakeneye kuyasenga. Ubu munsi turakeneye gusenga amazaburi. Twebwe turaba Kristo, ubwo biraduhimbara kubona ekleziya yaragabiwe ico gisabisho. Ko tutaraba Yuda, ico gisabisho tukirondera kwiki? Rimwe na rimwe iyo bahejeje gusoma igisomwa ca mbere mu nkuka ya misa, bamwe umenga izaburi ntaco ibabwira. Hamwe umuririmbisha ugasanga ayisubirije n'urundi ruririmbo. Ivyo vyose bikaza kwerekana ko tutayakira kumwe. Ndetse n'abadushikiriza insiguro mu nkuka ya misa harimwo abatigera bagira ico bavuze ku izaburi y'uwo munsi. Iyo turiko turasoma amazaburi rero, rimwe na rimwe tubona ibihugu vya Aziya, ibihugu vyo muri Aziya, canke ibihugu vyo mu buseruko bw'isi,
tukabona amashamba yaho, nk'ubu dufatiye ku Izaburi ya 22 akarongo ka 13, kabona bavuga agahinga k'intambwe, Zaburi ya 44 akarongo ka 20, twumva bavuga Sikemu, Sukoti, Garahadi, nivyo turabisanga mu Zaburi ya 60 akarongo k'8 kugeza ku karongo k'9, tukumva ijwi ry'umukama rihindisha agashitsi, ubugaragwa bw'Ikadeshi, Zaburi ya 29 akarongo k'8, n'ahandi. Iyo si nka twebwe aha iwacu mu Burundi, si iwacu. Ntihabuze rero abavuga bati, none bimaze iki kurondera kubimenya atari ivy'iwacu? Canke twopfa kuvuga ivyo tutumva insiguro? Ahandi naho turarondera gutera intambwe kugira ngo tubironkere insiguro mu majambo yacu. Iyo berekeje ku nkuka itokombejwe, imfizi, ibikoko binuze, ivyo vyose vyerekana ubuyobokamana abayuda bari bafitiye Imana. Mu gihe babihereza bo baca bategera ibivugwa mu mazaburi. Eko twe ntiduheza ngo bitworohere kuca tubitegera n'ingoga. Twebwe rero natwe, iyo turiko turavuga amazaburi, kenshi usanga tugira ibibazo byo gutegera Imana iyo ariyo. Imana ihagarikira ingwano, ihurunganya ibintu, yihora. Nk'ubu nk'akarorero, ivyo mvuze turabisanga nk'imw'Izaburi ya 35 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 3, aho tubwira bati, Mukama, buranya abamburanya, ugwanye abangwanya, itana igitembe n'inkinzo, uhaguruke uze kuntabara. Tigitisha icumu, wugarize abankurikirana. Bwira umushaha wanje uti, ubukiriro bwawe ni jewe. Ibi bikatwereka rero ko iyo ngendo itandukanye n'ingendo y'inkuru nziza yerekeza ku kwigana Imana nyen'impuhwe, ingendo yo gukunda abansi, ingendo yo kurekuriranira. Nko mu gihe tuba turiko turavuga iyo Zaburi, utabitegereye neza, wumva yuko umengo iyo Zaburi iratandukanye n'ingendo yo mu nkuru nziza iduhamagarira kwigana Imana nyen'impuhwe, ingendo yo gukunda abansi, ingendo yo kurekuriranira. Si ivyo gusa tudategera mu mazaburi mu gihe tuba turiko turabivuga uwu munsi, kuko dufatiye no kuri ya Zaburi ya 23 ivuga ngo umukama niwe mwungere wanje, ntimwibaze yuko niyo mvugo ngo bose barayitahura. Ntitegerwa na bose. Nk'umuntu yakuriye mu gisagara atigeze abona ikigwi c'intama, aho intama ziragiwe, iyo mvugo ntaco imubwiye. Ivyo ntaco bimubwira kuko ntavyategera. Twebwe abakristu rero ntivyoroshe gusenga amazaburi amaze imyaka irenga 2,000 abayeho. Kugira rero twebwe uyu munsi tuyakoreshe, harakenewe gushiramwo inguvu
kugira ngo tuyagire ayacu. Igisabwa bwa mbere nuko ayo mazaburi tuyagira ayacu, ntituyagumize mu Bayahudi hariya. Iyo tuyagize ayacu bidushikana ku kwakira ubutunzi buri muri yo, mbere bikadushikana ku kiganiro nyaco, ikiganiro cacu n'Imana, bigaheza bikaba igisabisho c'umukristo w'uwu munsi. Kubera bidushikana ku kiganiro cacu n'Imana, biraheza bikatubera bigacika igisabisho c'umukristo w'uwu munsi. Igikorwa cacu ni ikihe? Igikorwa cacu uyu munsi ni ugukura mu mazaburi igishasha n'ica kera uyu munsi. Mu mazaburi igishasha kimfasha uyu munsi kugira nifatira ingingo ni ikihe? Ica kera kimfasha gutegera ivyari kera n'ibiri ubu, ingene ibintu bihindagurika, ingene umuntu ahinduka, bishobore kumfasha kubona nanze urugero ngezeko mu guhinduka n'ibihe. Kuko muri ayo mazaburi vyaba ivya kera birimwo, vyaba n'ibishasha birimwo. No mu masemezo ya ekleziya yose irasenga ikoresheje izo ndirimbo zatunganijwe ku bubasha bwa Mutima Mweranda, zikandikwa n'abanditsi bo mu bwuzure bwa kera. Kuva mu ntango izo ndirimbo zirondera gukirurutsa umutima w'umuntu ugakiruruka akawerekeza ku Mukama. Nta handi amazaburi adushikana atari uko gukirurutsa umutima tukawerekeza ku Mana yacu, zikadufasha gushima mu bihe vyiza no kuturemesha mu bihe bitoroshe. Ikibanza c'amazaburi mu masabamana ni ikihe? Amazaburi menshi dusanga ari indirimbo zakoreshwa mu masabamana yakoreshwa mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Kugira tubitegere neza, kugira dutegere ico gisabisho, turabe utu tuntu dushika dutatu. Agace ka mbere, Umuyahudi wese akuze kuva ku muhungu afise imyaka 12 yategerezwa kugira urugendo rweranda i Yerusalemu agiye gusengera mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Urwo rugendo rweranda barugira gatatu mu mwaka. Nukuvuga ku munsi mukuru wa Pasika, ku munsi mukuru w'imbura giye gukenguruka umwimbu, no ku munsi w'amahema. Ivyo turabisanga mu gitabo ca bene Levi ikigabane ca 23 bakarongo ka 15 kugeza bakarongo ka 21, nanki harura ikigabane ca 28 karongo ka 26 kugeza bakarongo ka 31, canke amategeko ikigabane ca 16 karongo ka mbere kugeza bakarongo ka 16. Inaco gituma dusanga hariho indirimbo baririmba bariko baraduga, nk'izaburi, nkikuva ku izaburi y'120 gushika ku izaburi y'134. Ayo mazaburi bari bayategekanirije kuyaririmba bari muri izo ngendo nyeranda, aho abantu baba baturutse mu mpande zitandukanye z'isi, bagenda mu migwi myinshi bagana i Yerusalemu.
ubugira kabiri kidufasha gutegera ikibanza c'amasabamana mu ikibanza c'amazaburi mu masabamana. Mu mazaburi menshi turasanga havugwamwo ingoro y'Imana, impande zayo, altari yayo, akavugwamwo kandi inkuka bahereza, imperezwa n'amashikanwa atandukanye, mbere n'ukuntu bivuga amazina. Muri ayo mazaburi nyene turumva ukuntu abahereza nkuka na bene Levi bategeka igihugu ngo binjire mu bibanza vyeranda, bakegera uruhimbi kugira ngo bapfukame, baramvure ibiganza bavyerekeza ku Mukama, kandi bamuhayagize n'akanyamuneza kamuje. Bamuninahaze bavyina, bavuza ingoma, batamba, ngo bamuhaye bamuninahaze, bakoma amashi, bagashira amajwi hejuru mu buninahazwa, bavuga bati amen, aleluya, hozana, kuko urukundo rwiwe rwamaho imyaka yose. Maze inanga, imiduri, indonongo n'ibindi bicurarangisho bigasamirana hose. Ubugira gatatu utwereka yuko amazaburi afise ikibanza gihambaye mu masabamana. Hari amazaburi adafitanye isano n'amasabamana yaramenyerewe. Ayo nayo twovuga nk'amazaburi yo gusabira umuryango wose, canke umuntu yisabira ku giti ciwe, hamwe n'izirimwo inyigisho z'ubwitonzi, kwigisha abana, kwigisha ababo ingene bo kwigenza, ubwitonzi bogira, ingene boba intwari n'ibindi. Nazo nyene zarakoreshwa mu ngoro y'Imana canke mu yandi makoraniro, mbere no muhira mu ngo barayakoresha. Ntibitangaje rero kubona abakristu bose bishimira amazaburi, nubwo bigorana rimwe na rimwe kuyagira yacu. Ikije imbere ni iki? Nukumenya yuko Mutima Mweranda we yoheje abayanditse, niwe ubwiwe afasha twebwe uyu munsi tuyaririmba, tugaheza tugashimira Imana yacu. Ni nkenerwa rero ko umwe wese uko abishoboye yokoresha ugushaka kwiwe kose, akagira ubumenyi mu mazaburi, akamenya uburyo nyabwo bwo kuyaririmba canke bwo kuyavuga. Amazaburi si bisabisho vyo gusoma, n'utuvyino. Amazaburi arafise akaranga k'umuziki, nico gituma niyo tuyavuga ako karanga katohara. Murakoze, tugire Kristo. Naganze Kristo. Murakoze Furera kuri izo nyigisho mudushikirije zerekeye igisabisho c'amazaburi kitari kimerewe cyane muza gutanga inyigisho. Gerageje kutubwira icarico amazaburi, ko ari ijwi ry'umuntu yambaza Imana mu bihe bitandukanye, ari mu kanyamuneza canke ari mu bubabare. Muratubwira kandi yuko ari imvugo cane yerekeye imigenderanire abantu bafitiye n'Imana. Muratubwira n'akamaro k'amazaburi, muratubwira n'igihambaye c'umuntu co twofata kwa ayo mazaburi, ko umuntu wese yagira yagwiwe kuko adushikana ku kiganiro n'Imana.
ati muri ayo mazaburi umuntu arakuramwo ikintu gishasha kikamufasha gufata ingingo y'ubuzima bwiwe, kandi arakuramo n'ica kera akamenya ivyabaye. Turabakengurukiye cane rwose. Twibutse ariko aratumviza yuko turi mu kiganiro ca liturujia. Uno munsi umutumire Frera Evariste Harerimana akaba yatuganiye ku vyerekeye igisabisho c'amazaburi. Araje kutubwira inyigisho yayidushikirije. Igice ca mbere kiraheze, uretwe yotangura igice ca kabiri muri uyu mwanya muto usigaye, aho mushobora gushikiriza ibibazo vyanyu n'intererano zanyu. Ariko rero imbere yaho mbanze ndababwire utunimero twa telefone mushobora kwakurako. Hariho Onatel ni 22 280 650. Econet rero ni 72 42 47 Mashaka twakora kandi kuri limitere 68 38 39 twakora kandi kuri ona mobe 77 15 15 mukatwandika kandi n'ubutumwa bugufi kuri 61 62 59 Ariko imbere yaho tubanze dusabe uri mu buhinga bw'ivyuma abanze adushireyo akaririmbo gatoyi imbere yuko tubandanya ikindi gice gikurikira. Murakoze. Radio Maria Burundi ishuji imana wacu ishuji imana iwanyu. Suje twibutsa ariko atumviriza yuko turi mu kiganiro ca liturujia. Umutumire yakayatuganiye ivyerekeye igisabisho c'amazaburi. Ure ni wa mwanya yuko abariko barumviriza kino kiganiro bashikiriza intererano zabo canke ibibazo umwanya ntigwanya. Nyakuba Frera mwateguye inyigisho yerekeye igisabisho c'amazaburi n'ibintu tutaye tumenyereye gose. None hariho imvo zatumye mucihutira kugitegura mushikiriza umuryango w'abakristo. Murakoze cane. Ego novuga imvo zambakuye nimvo zibiri. Imvo ya mbere nuko natanguye tuvuga igisabisho mu buzima bw'uwa Kristo. Ico naco igisabisho c'amazaburi kikaba ari kimwe muri ivyo bisabisho nyene twebwe abakristo n'umunsi dukoresha. Hama imvo ya kabiri nuko hariho bamwe bagomba kubona yuko ico gisabisho mengo ni c'abayahudi caratayigiye si iwacu twebwe abakristo umunsi. Kwa kugira rero dushobore gutegeranya twumve yuko ico gisabisho gihambaye gifise uruhara rukomeye
mu buzima bwacu nk'abakristu uwo munsi. Murakoze. Mbega havuye inkuka y'imisa ico isahisho gira kangahe? Alo, mwanya ku murongo. Alo, ni muduze uje twumvikane. Alo? Alo? Muduze ije nitwo turumvikana neza. Ndiko ndabumva. Ego, muri bande mutwakuye muri hehe? Bigirimana Terasi muri Paruwase Buyengero. Ikibazo cari intererano? Ni kibazo. Ego, ni mubaze. Ikibazo nari mfise. Ari dusanga muri liturgia masabamana izaburi bayiririmba canke bakayisoma. Ibiba ngombwa canke ibiba byiza nibihe hagati yo kuyisoma no kuyiririmba? Nico mwashaka kubaza? Yego. Murakoze mutumira cabishura ataravwa mazabi bayaririmba abandi bayasoma. None kirico niki? Hariho aho nsa nk'usozerere ntamazaburi si bisomwa vyo gusoma n'utuvyino. Ikiri ciza amazaburi no kuyaririmba. Muga mu gihe udashoboye kuyaririmba, hayo usanga udashoboye kuyiririmba, muri ico gihe urayasoma. Muga no muri uko kuyasoma hariho kandi navuze uragerageza ukamenya ingene uyasoma, ntupe gusoma urandagato kayasoma kugira aze kumvikana yuko ari nk'akaririmbo muri uko gusoma. Nimba harimwo agahinda ukagerageza gushiramwo nk'iryo jwi ry'agahinda. Umuntu akabamwe mu bihe abarimwe uwo muntu abarimo. Hamwe uri kuravyumva ari karabisoma ukumva ni kabara kanyamuneza karakanyamuneza ari umubabaro karumubabaro. Murakoze. Alo, wundi mubanyi ku murongo. Tugirezo na Bikira Mariya na Yosefu umuryango mweranda wa Nazareti. Nari nazi imyaka yose amahoro Leonce. Maho neza cyane ndamukiriza harira Imana abavyeyi mukuja inama mu kumwica izina bamwise ko harira Imana twese turewe ku Mana. Amahoro cyane Leonce murakoze. Ego Leonce mufise ikibazo? Yego jeho yagenda abavyeyi buwo mu mwigisha wacu babanje kuririmba karirimbo barumva koko ko harira Imana. Izaburi rero rega iyo ni izaburi bafashe. Niyo ni izabu ego. Hari akandi kazo bamufise? Akandi kantu ushobora guteguruka. Ego. Hariho izaburi ya 91 iri muri Bibiliya ivuga ko umuntu ari karayiririmba kandi urumva n'abakera bahora baririmba uturirimbo tukino bavuga ko utukino tumara irungu kandi tukanezereza kandi tukakundanisha. Nico gituma rero izaburi rero iyo uri urayiririmba emwe iragukwegera byiza nyine ukumva ko hari utundi twitwa turiko twakwega natuza mu mutima wawe maze umuntu akanezerwa. Umuntu anezerewe rero bashe no gusonza ntasonza tugire Yesu na Bikira Mariya na Yosefu umuryango mweranda wa Nazareti. Murakoze. Urakoze cyane Leonce. Iyo zaburi imbere inavuga ngo ukingiwe na rudasumbwa ntaco yinona. Ego yamadova ku murongo. Hari n'undi yabajije ikibazo cyane none amazaburi ko hariho abayasoma n'abayaririmba nihehe ubagize vyo mu mashemezo y'Ekleziya. Murakoze. Ndashimiye umutumire kuri iyo nyigisho. Mwari mwamaze kucishura. Alo, wundi mwanya ku murongo. Alo, Mama Generosa n'umutumire ndabaramukiye. Amahoro neza. Muri bande twakuye muri he? Ndabaramukiye na Irene mu minga bw'ivyuma nitwa nibi Mariyeve sikirisare ya Karo Paruwase Bukemba ngakuri Mose. Okay, murakoze Yezu. Nanje nagomba kubaza. Ego. Nene nk'umuntu adashobora gutahura ayo mazaburi kuko ashobora kumva yuko atabari kavuga twebwe. Yoba ari kasenga neza kimwe yoba nawe natari kasenga nk'umukuru. Murakoze mutumira cabishura. Ego barakoze cyane. Ni nako ndavuga yuko hariho abatinya kugira kuvuga ayo mazaburi kuko umengo ni gisabisho novuga nti cashaje canke c'abayuda cerekeye bariya kubera imisozi biki biriko biravugwa umengo ntibitwerekeye sivyini wacu. Ariko kugira abitegere neza tuce tugaruka kuri yasigura ya mazaburi ni ijwi ry'umuntu
ari mu magume ariko aratabaza ariko arasaba ikigongwe. Twese uwo munsi turakeneye gusaba ikigongwe, turakora nawe turakeneye gusaba ikigongwe, tugatabaza, tukagirirwa ivyiza, tukaninahaza, tugakenguruka. Ugiye muri uku gutegera ko amazaburi ari ijwi ry'umuntu ari mu bihe bitandukanye, niho cyo ukabona ingene woyagira yiwawe. Murakoze. Hari n'abandi bariko barakenguruka gira Kristo ndi Serge hama n'ukuri twanezerejwe n'ikiganiro umutumira tuyagiye sinkora mutima twumvize akamaro k'izaburi ngo murakoze. Allo wundi mwanye ku murongo. Allo amahoro neza. Amahoro. Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Alex ndi Gitega. Okay Alex ni muri Gitega. Ego n'amahoro. Mufise interano canke ikibazo? Gambe ndengurukira kure umutumire. Murakoze cyane. Ego. Igisabisho cy'amazaburi kumbure benshi kunda gusanga kumbure bataramenya akamaro kacu. Ego ndaco nashimye ugishimikirako. Ego hama nagombe mbaze. Sabwe. None nk'ubu ko mwatubwiye yuko bayavuga kera bayavuga bafashe urugendo rw'Iranda. Ego. Ubu naho abari mu rugendo rw'Iranda boshobora kubikora kumbure mu kwifasha igisabisho cy'amazaburi. Ego. Murakoze cyane karako kabazo nagomba mbaze. Ego murakoze namwe. Hariho ukungena amazaburi agabuye tuzonabishikako nitwamara kuvuga ingene amazaburi agabuye mu bice bitandukanye. Nk'ubu natanze akarorero kayo bavuga bari mu rugendo bagiye kuri iyo guhimbaza kuri iyo minsi mikuru, nkumva ko yazaburi 120 gushika kuri yazaburi 134. Ntaco buza n'ubu abantu bari ku rugendo ko agenda baravuga amazaburi. Mbere mpora numva yo hariho nk'abagiye ku rugendo nka kuri Mose yo canke Mugera canke ahandi, ukacusanga bagenda baravuga nk'ishapure, hagati y'ishapure bakazabacishamwe nk'akaririmbo harako gukenguruka harako kuninahaza, nubwo n'ubundi buryo bwo kuvuga amazaburi ko nkako karirimbo usanga gahuye n'izaburi yo kuninahaza cyo gukenguruka. Murakoze. Ubundi mwanye ku murongo. Hello? Ntashoboye kuba hafi. Hari n'undi yatwandikiye ubutumwa bugufi bwabaye tugire Yezu na Maria Binazareti ndi tugire Yezu na Maria na Joseph njya mu yanda Binazareti ndi Felicien Paroisse Giheta. Ndashimye ikiganiro mudushikirije cyane kudusobanurira izaburi carico. Hariho benshi bapfa kuririmba batazi ico izaburi sigura, ariko ndazi ko babitegereje cyane ku bantu bari bavyiteze. Murakoze. Allo undi mwanye ku murongo. Ni Violeta Nakiritimana Ibuyengero. Amahoro neza Violeta. Amahoro cyane ndamukiriza umutumire. Amahoro neza Violeta. Ndashaka kubaza. Ego. None ko hariho amazaburi, mwavuze ko amazaburi bayavuga bivanye n'ibihe barimwo. Ubu hari igihe umuntu ashobora kuba azigirijwe tuvuge n'indwara cyangwa ibindi bibazo bakaba badutumira kwihangana. Ego. Allo? Tuko turabumva. None ko hariho amazaburi usanga umenga rimwe amajambo umenga si meza, nk'akarorero ugasanga bavuga ngo umumarayika w'umukama ngo abomore. Ayo mazaburi ni meza kuyakoresha none nitugire Kristo. Naganze Kristo. Ego urakoze. Inyishu yawe uzoyironka neza mu kabazo nari navuze tuzobandanya. Ntashitse ko umunsi utanga inyishu kavuga kati hariho amazaburi arimo imivumo. Nk'izaburi ya 55, 59, 39, 79, 137 uriko rayumviriza urumva yuko harimo nko guhamagarira Imana guhora canke imivumo. Aho nitwahagera mu kindi kiganiro ubundi munsi inyishu zohezo yumve irambuye. Ariko ico womenya nuko imwe yose izaburi yose irafise igihe cayo, igihe umuntu abarimwo. Nimba ari yo kuninahaza zaburi yo kuninahaza uwo mwanya wo kuninahaza, nimba ari yo gusaba ikigongwe nkiyo zaburi ni vyiza kuyikoresha muri ico gihe uriko urasaba ikigongwe. Ego imwe yose karaba igihe cayo. Murakoze cyane umwanya wage